hari ibihugu bifata imyaka irenga 50 kugira bihinduke, hari n'ibindi bifata intambara. Hari igihugu kimwe cyahinduye amateka ku munsi umwe mw'ijoro rimwe gusa amasaha 28 amateka y'icyo gihugu arahinduka burundu. Hari mu mwaka wa 2022 mu gihugu cya burkinafaso abasirikare bariko baragwana, abanyagihugu bariko barahunga, igihugu cyari hafi gusenyuka burundu. Umusirikare ukiri muto cyane ku myaka ya 34 gusa afata igihugu mu minwe yiwe arakiyobora. Nta mateka ya politike yari afise, nta migwi y'abatunzi abakire yari mushikiye muri icyo gihugu cyangwa hanze yacu. Ijambo ryiwe rikomera cyane kurusha ahindi majambo y'abandi bakuru b'ibihugu bari mu ako karere. Abamukunda bamwita ikizere cya Afrika, naye abamwanka bavuga ati yakubise kudera iteye ubwoba itari bwo ku isi. Isi yose iribaza ikibazo kimwe gusa, kapitene Ibrahim Traoré ninde? Reka byo kuri turabire hamwe inkuru y'ubuzima bw'umusirikare yahinduye igihugu mu mateka. Kapitene Ibrahim Traoré, lifeStory, inkuru y'ubuzima n'amateka. Yavukiye muri Burkinafaso hari mu mwaka wa 1988. Yakuriye mu buzima bworoshye cyane nk'abandi bana bo muri Sahel. Nta bukire, nta buzima bwihariye, yari umwana asanzwe cyane. Ariko akiri muto yakunda ishuri cyane, yakunda igihugu ciwe, akanagira indoto ikomeye cyane. Yarashyize cyane, yaragize discipline, yubaha Imana, agakunda igihugu kurusha buri kintu kimwe. Imibereho yiwe n'ubuzima bwiwe nta muntu n'umwe yamwicizere, cyane nta muntu n'umwe yibaza yuko azoshobora kuba president agatwara igihugu gikomeye nka Burkinafaso. Yize muri kaminuza ibijanye n'ubutare geology. Iyo vyari bigaragaza ko yashaka kuba umuhinga w'isi n'amabuye y'agaciro. Akiri muri iyo kaminuza nyene igihugu cyatanguye kwinjira mu bibazo bikomeye cyane bya politike. Iterabwoba ryaratanguye kwiragira mu gihugu, abanyagihugu baricwa, abasirikare barapfa. Traoré atufata ikomeye cyane gusiga inzira y'ubuhinga yinjira mu gisirikare. Yabaye igikomeye cyane, giteye ubwoba, ariko yamushikanye ku ndoto ziwe kuzokora cyane bikomeye cyane. Isi kamuvuga, igihugu bikamuvuga, eka akaba nimwe mu ndongozi zitanga karorero za zindi nkore bandabireko. Mu mwaka wa 2010 uvuye muri kaminuza, uvuye mu by'ubuhinga, amabuye y'agaciro butari n'ibindi, yinjiye mu rugamba rwa iterabwoba. Aho nawe yatangiye kumenyekana nk'umusirikare akomeye cyane. Bamusize imbere y'abandi ku rugamba n'umuyobozi udatinya. Yitwararika abasirikare biwe mu ntambara nyinshi, agwa mu mwasi mu buryo bukomeye cyane. Igisirikare ciwe gikomeza gutsinda, nta bukuru yishakira, ashaka gukora ari ku rugamba rwa n'umwasi kugeza amunesheje umwasi atayagahunga. Ivyo bigatuma bagenzi we abasirikare bato n'abakuru we batangura kumwizera kandi banamukunda cyane. Igihugu cya Burkinafaso kiri mu hakomeye cyane. Iterabwoba yigarura ibice byinshi by'igihugu, abanyagihugu ibihumbi ariko barahunga. Abasirikare bavuga ko baronka ibikoresho bihagije ngo bagwane n'umwasi. Abategetsi bariko bagirizwa ibiturire kwita ko basirikare bayoboye ngo bashobore guhangana n'umwasi. Abasirikare ubwabo batangura gushavura, ibibazo byari giye kuca kwego hejuru, biriruta kwindi ntambwe ikomeye cyane. Ivyo birabaye imyaka, amezi, iminsi, amasaha isimaze guhera. Kapitene Ibrahim Traoré yavuze ijambo rikomeye cyane. Yavuze ati intambara niyo yihuta kurusha ibindi bintu byose. Yasize imbere ibintu bitatu bikomakomeye: umutekano ku banyagihugu, yongera abasirikare ku rugamba, ingufu abanyagihugu mashanye no kwitabara, yongera ingufu igisirikare. Icya kabiri yatangaje nuko Burkinafaso itegereza kubikukira ku mahanga. Yatangaje ko itazokwizigira cyane ibihugu byo hanze. Ivyo vyatumye kapitene Ibrahim Traoré ahagarika gufashanya n'ibihugu by'Ubufaransa kwiyegereza ibihugu bya Sahel, ahitamo n'ibihugu bishasha yizera abana kwiye gukorana n'igihugu cya Burkinafaso. Icya gatatu yasize imbere ubutunzi bw'igihugu, yasize imbere ubwigenge mu byo kurya, kurwanya ibiturire, eka no guteza imbere urwaruka rwa Burkinafaso. Ubutegetsi si nkuru nziza gusa. Ibrahim Traoré yatangiye gukora intambwe zikomeye cyane. Iterabwoba rikomeye cyane, ibitutsi by'ibihugu byo hanze byo mu bwa Buraya, ibibazo by'ubutunzi, ikabara nagerageza kugomba kumukura ku butegetsi nk'uko yabigize nawe.
Kapiteni Ibrahim Traoré nubwo yari yongereje igisirikare, intambara ntizaheze, ibice byinshi by'igihugu byari bikiri mu kaga gakomeye cyane, abanyagihugu bari bagihunga, abatari bake batangura kwibaza nimba iyi ntambara Kapiteni Ibrahim Traoré azoyitsinda. Ibihugu byinshi bya Buraya ntivyanezerewe n'iyo kudeta, byanegura ubutegetsi bwiwe, bituma bihagarika ubufasha bwafashanya n'icyo gihugu cya burkinafaso. Umubano w'ibihugu urononekara, ibibazo by'ubutunzi biratanguye, ubutunzi buragabanuka, ibiciro biraduga, ubuzima burakomera cyane. Eka abanyagihugu bamwe bamwe batangura kwinuba ubutegetsi bwa Ibrahim Traoré. Nyuma y'umwaka umwe, mwaka 2023, habuze umugambi wo kumukura ku butegetsi, guhereka ubutegetsi. Iyo vyerekanye ko ubutegetsi bwiwe butekanye kandi bukomeye cyane, aho bigerageje batakuwa amazi. Ibrahim Traoré akomeza kuyobora igihugu cya burkinafaso. Hakiri izo ntambara nyene, Kapiteni Ibrahim Traoré yatangiye kwerekana ko ataje kwicara ku ntebe gusa, yaje guhindura ibintu mu buryo butangaje cyane. Kapiteni Ibrahim Traoré yagize ati igihugu gishonje ntigishobora gutsinda intambara, acashira imbere guteza imbere uburimyi, ahamagarira urwaruka kwinjira mu bworozi n'uburimyi, gushyigikira aborozi n'abarimyi. Intumbero yari yayindi, burkinafaso ihaze, burkinafaso ishora hanze, burkinafaso yitunze, itagihanze amaso amahanga. Yubatse amabarabara, asana ibibuga by'indege, asana ibibuga by'umupira, agwiza amabasi atwara ibintu n'ibintu, yorosha uburyo bwo kwiyunguruza, azana tragiteri nziza zikomeye cyane kandi zifasha mu burimyi. Ubutunzi bw'igihugu abuduza ku rundi rugero ruteye ubwoba mu kanya gato cyane. Abana, abakuze, abatama, eka n'abatamakazi batangura kumwishimira. Kuva icyo gihe, Kapiteni Ibrahim Traoré aho mu bayobozi bavuga cyane muri Afurika, umuntu atinya kuvugisha ukuri ku bijyanye n'ubwiyunge bwa Afurika ku mbuga ngurukana bumenyi. Izo ngiyo yaje ritangwa kwiragirana ku mugabane wose. Kapiteni Ibrahim Traoré ni mu bayobozi cyane bakunzwe cyane muri Afurika, na cyane cyane n'abakiri bato. Aracyari muto cyane, avuga ivy'imbiro bya Afurika yikukiye, ntatinya kuvuga ibihugu bikomakomeye. Ku mbuga ngurukana bumenyi yahindutse ikimenyetso gikomeye cyane, ekashira ivyizigiro bya Afurika. Ivyo bigatuma tuyi Afurika bamukunda kurushaho. Indoto ziwe ni nini cyane, gutsinda iterabwoba burundu, Afurika yikukiye, ubwigenge mu by'ubutunzi, ingana muri burkinafaso, Afurika yunze ubumwe. Akavuga yuko Afurika ifite ubutunzi bwinshi, idakwiye kuba mu bigabane kenye. Abantu benshi barakibaza ikibazo gikomeye cyane, ati none koko izi ndoto ziwe azobishikako, azobishobora? Ari ikintu kimwe nicyo kizwi cyane, Ibrahim Traoré afite urugamba runini cyane imbere yiwe, kandi amateka azoshandikwa kuri azobabaye inyuma yabyo. Muri rabandanya, amateka ni maremare. Reka nshimire nawe wagerageje kubana natwe, kutibagiye gukora subscribe, like na comment. Life story, inkuru, ubuzima n'amateka